Tuti bakoze ganira ibingino bica kuri Induni TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba kwa tuzana makuru ashushe nkino cyane cyane kwa kinyo b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera mu Twitter aba legende n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye nkuko mubizi rero buri indwi twama tubashikiriza ibisindo biba byinjiye buri indwi mwigana rya Primus League Burundi rero ni indwi ya 20 rero yari yaranze n'urukino rukomeye cyane gose rwahuje umugwi wa Bumamuru hamwe n'umugwi wa Vitalo aho umugwi wa Bumamuru wasubire kandi kunyagira umugwi wa Vitalo ibisindo bigera kuri 4 kuri kimwe ni ibintu rero byababaje abatari bake cyane cyane abakunzi b'umugwi wa Vitalo kubona basubira kandi gutsindwa ibitsindo rero tugoma tuberekeye byaranze indwi ya 20 twakuye ku rubuga rwa gwishiramwe umupira w'amaguru umuvyeyi w'umupira w'amaguru wa hani wacu nge tuberekere rero dutangurire rero ku rukino rero rwahuje umugwi wa Bumamuru rero n'umugwi wa Vitalo rero no ku mugwi wa Bumamuru washoye kunyagira umugwi wa Vitalo ibisindo 4 kuri kimwe nge turangire ibindi bisindo byinjiye amaduce tugaruka turabe urundi rukino rukurikira. Ego ivyo nivyo bisindo rero vyinjiye ku ruhande rw'umugwi wa Bumamuru ni bisindo bine by'umugwi wa Bumamuru kuri kimwe cy'umugwi wa Vitalo ariko urundi rukino rwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamique aho watangaje abatari bake uri mu kibanza ca 15 vy'imfata kibanza mwigana rya Primus League Burundi washo gisinda umugwi wa Top Junior nawo nyene uri mu kibanza ca 14 vy'imfata kibanza mwigana rya Primus League Burundi washoye gutsinda rero bisindo bibiri kubusa n'umugwi wa Top Junior wa hariya inyanza lak munara ya Makamba nge turarebe bino bisindo byinjiye amaduce tugaruka turabe urundi rukino.
ego ivyo rero nivyo bisindo rero vyinjiye ku ruhande rw'umugwi wa Burundi Sport Dynamique ko urundi rukino rwarindiranye gishika cinshi n'abakunzi b'umugwi wa Aigle Noir n'urukino rero rwahuje umugwi wa Messager wa Aigle Noir the Fighters hamwe n'umugwi wa Messager Ngozi. Runo rukino rero rwarangiye ino migwi yose inganije ibisindo 2-2. Nge turabe ngene bino bisindo vyinjiye hama dushe tugaruka turabe urundi rukino rukurikira. Ego rero nivyo bisindo rero bibiri vy'umugwi wa Aigle Noir n'ibisindo bibiri vy'umugwi wa Messager Ngozi ariko rundi rukino rwahuje umugwi wa Musongati hamwe n'umugwi wa Magara Young Boys aho runo rukino rwarangiye imigwi yose inganije igisindo kimwe kuri kimwe. Enge turabe ingene bino bisindo binjiye hama dushe tugaruka turabe rundi rukino. Ruhande rero n'umugwi wa Olympique Star rero wikurikiranyije rero inkino zibiri ururasinda wa rero usubiye kandi gusinda umugwi wa Tigre Noir wa hariya mu ntara ya Ruyigi bisindo 2-0. Nge turabe bino bisindo ngene byinjiye hama dushe tugaruka turaburundi urukino. Rero nivyo bisindo vy'umugwi wa Olympique Star ko Atletico New Academy hariya iwabo imuyinga ku kibuga umuco washoboye gwasindirwa no mugwi wa Flambeau du Centre ibisindo 4-2. Inge turabe ingene bino bisindo vyinjiye hama dushe tugaruka turabe ingene tuba sezera.
rero njo bitsindo rero vyinjiye rero kundwi ya 200 yihiganwa ya Primus League Burundi ni bitsindo rero dukesha urubuga rw'ishirahamwe rw'umupira w'amaguru mu Burundi. Reka rero ndabashimire mweshe mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse ngaboneraho n'akaryo ko kubipfuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Induri TV. Hasta la vista.